Mu gihe ca none iterambere ry'umuryango riraba umushingantahe n'umupfasoni bompi. Iyo bahuza bagasenyera hamwe naho bikaba akaroruhori. Umuryango wa Nkurunziza Johnson na Butoyi Josiane bo mu Mabanda mu ntara ya Makamba bashimye kubitunganiriza hamwe. Umushingantahe yigisha umukenyezi urudandazwa njabukambibi. Kugira ntawe kumwemera yuko nawe yoja muri iyo business, je nagomba kugenda muri Zambia. Mukanda marati none nja muri Zambia, madame nawe ntamweretse yo nama nkora imizigo. Tureke Dar es Salaam, naragenda Gasuru nkazana ibidandazwa, nkagenda Kigoma nkazana ibidandazwa. Rero acaragira igihe rero madame ngenda kumwereka Gasuru arahabona, ndamwereka Kigoma arahabona, Ngozi arahabona. Urudandazwa narutanguye haraheze imyaka ikwira 10. Umugabo wanje amaze kubona yuko yagomba kujabuka ngo aje gukorera hanze, yarabinyigishije. Mu nyuma amaze kugira accident akavunika nca ndabibandanya kuva ico gihe kugeza n'ubu, nabandanirije aho yari yaratanguriye. Uwo mushingantahe abushitse ashingira intahe umukenyezi wiwe ko yabaye intwari no mu gihe we atari akibasha gukora, amaze kugira isanganya arabungabunga neza urugo n'itunga ry'umuryango. Umupfasoni nawe abona ko batahungabanye kuko yari amaze kumenyera. Hamwe kuja muri business, nibaza ko nk'imyaka 8 yoba irarenga irahetse. Imyaka 8 irahetse kuko muri ico gihe ndavyibuka ngomba kuja muri Zambia ndacingira accident. Nagiteye accident 2016. Neza rero madame haciye afata urudandaza. Kuko je ndaciye ngenda muri hôpital militaire kuko naravunitse ukuguru k'amagufa hanze. Madame ni wacasigana igishokani. No kuvuga rero niho navuga ati je ivyo byose ivyo no kwishura basanga ntandukanye n'ivyo abandi bo kwishura mu kumurekana cyane bakume mu rudandaza rwa business, kuko je naragwaye nk'imyaka shika ko kuri 3 kuguru kudahonyora hasi. Madame rero yiruka Gasuru aje Ngozi aje Bujumbura. Urumva rero je ahubwo nubu cyane novuga ko igishokani ari wagifise cyane cyo rudandaza. Yaramenye ngo akora vyibuka n'igihe nari mu bitaro ndafise bene wacu. Igihe nari ingwaye bobo baguma bibaza yuko baguma bavuga ati nta mahera tuzoyakura he bene wacu, ariko ndavyibuka umunsi wo kwiha fagitire baragiye baragisha ama examen biki vyose baraheza. Hageze kuriha rero madame babonye asohoka agenda, yaragiye kuri kora babona arazanye amahera mu ncamake nari maze kuvuga. Amaze kuja muri business nta ngwana zimwe zahabaye. Ajewe ko yaragize isanganya akavunika imyaka ingana kuriya, iyo ntaba naratanguye gukora ubu tuba turi mu bukene burenze urugero, n'abana ntituba dushobora kubigisha amashuri. Ariko rero kubera naje amaze kumenyera nkiruka ntaco byatwiciye cyane. Uwo mukenyezi kubera azi byose bimuraba yitanga atiziganya, umugabo nawe akamushigikira. Barashitse ku iterambere rigaragara kandi bishimira cyane bose n'umugabo wiwe. Jewe nk'ibitangura nabitanguye ubwa kare nari umuganga. Maze kubona yuko agashahara bampemba katanshimishije n'uburuhe burimwe ari burebure, nkatangura kubikora. Natanguye kubikora tutararonka inzu tubamwo, ariko kuva dutanguye kubikora tukabikorera hamwe, dushize hamwe tukabifashanya,
ubu twarubatse inzu tubamwo, turagura ikibanza dukoreramwo, urumva mu ncamake byadufashije byinshi. Nahantu turi ndibuka ko nahaguze ndi mu bitaro kuko twari tuba iruhande rw'ino hepfo amaja kw'ibarabara. Mugabo rero turavuga ati amabarabara yaho ntameze neza, vyoryoha twimutse. Aha rero nahubatse ari wari kuri business niwe ariko arakora. Kuri konte nta konte yiwanje iriho na konte yiwe iriho. Hanyuma ikindi kuri konte yiwanje ahandi keshi n'amahene aba yatsi ndamubaza nti mbega wamenya ari kwangahe, kubera afise ukuntu abantu azarahereza ibintu. Barya abantu rero yahaye ibintu ntiwabishyuza ntiwagira kintu munashire kuri konte muragira gute. Rero nije ndamubaza ati mbega nindagomba kuduha amahera. Nuko bimeze rero ni ukuvuga ni 100% muri business dukora, novuga ko ataruhande rw'iwanje n'ubwiwe. Uwo muryango wajijutse uhanura iyindi miryango kwitwararika ineza y'umuryango, bagasenyera ku mugozi umwe, bakanama rimwe kugira ngo ubuzima bw'urugo bwabo bwisununure. Burya nasanze abagore nabo nasanze barazi business. Yego abagore barazi business, umuzanira ratio ateka aterura womenga mu mutwe ntibapanze neza. Ariko burya abadame n'ukuri, bwa mbere abadame aho batandukaniye n'abagabo, twebwe abantu b'abagabo ushitse kwibarabara arakaboga wakabonye urakagura, akantu kose keza uragura. Burya ari nasanze abagore batandukanye n'abagabo. Abagore bwa mbere n'ahantu yarasize ngaha inoti kuri musokoramwo, genda mpanda bibona nk'iyo dusafiye tuvuye nko ku rugendo, nk'iyo abafise nk'umuzigo cyane cyane tubakunda kurangura nk'ibintu vy'amakotebu canke ibindi bintu, karaba ukuntu baharira n'ijya modoka imuzaniye umuzigo, ugasanga amajana ya 5 biriko bimenera kuyatanga. Ariko uri umuntu nk'umugabo ahubwo uramuha ukanamwongera ati uranywa n'agafara. Ariko abagore suko mu ncamake y'abagore kuri business n'abantu bafise budget, barafise budget imeze neza, baratunga ihera ryabo ntipa gusoko ko nyene. Oya mu ncamake umuntu afise umudame bishobotse yo musha muri business barashoboye. No bahanura cyane, no bahanura yuko bakwiye guha umwidegemvyo abagore nabo bagakora kuko barabishoboye. Hari naho usanga barusha n'ubukerebutsi, hamwe baborohereje bakabaha umwidegemvyo. No bahanura cyane ko bo bareka bakidegemvya nabo bakarondera, kuko mu buzima birahinduka. Uwo mugabo ntiwoguma witeze ngo ni wazokurondera, kuko ntubuzi n'igihe muzomarana. Hari igihe uzubona agiye mugifise inzoya z'abana, mu gihe rero ataba yaramuretse ngo amenyere kurondera, nibaza yuko uwo mugore aca asigara abayeho nabi. Bo bareka nabo bakiruka bakarondera, ahubwo bakabugurura imitwe bakababwira n'ibyo bokora. Umugabo agakora ibi nawe agakora biriya, bakabareka nabo bagakora bakidegera. No bahanura kabisa ko bokura amaboko mu mpuzu, bakareka kuzera inze ngo bagume biteze amahera bahabwa n'abagabo, kuko umugabo nawe hari igihe bya bakadodora hana hariya, bakaja mu mashirahamwe bakaza barafashanya bakarondera aho bakura uduhera two kwiyungunganya bakoresha bagakora. Ega twese kugira turonke amahera yo dukoresha twarirutse tukaza turagurana na hagati yacu, nta bantu baduhaye umutayi. Abarundi bari bakwiye gucira umukenke ingendo mbi y'ubunebwe, bakamenya ko iyo umuryango urondereye hamwe gushika ku iterambere mu kanya isase vyoroshe.